Mu gihe turi ku munsi wa 11 intambara itanguye muri Ukraine, Uburusiya burabandanya kugaba ibitero no kwigarurira ibisagara bikomeye. Ku rundi ruhande, ingabo za Ukraine nazo zerekana ko zishoboye, aho zerekanye amashusho y'indege ya kajugujugu yakorowe na misile. Ku ruhande rwa Putin we ntarota yorosha ibintu, avuga mbere ko Ukraine ikwiye kwakwa uburenganzira bwo kwitwa igihugu, akagereranya ibihano yafatiwe n'amakungu nko gusomborotsa intambara. Ariko naho biruko, Perezida wa Ukraine imbere y'abanyagihugu biwe ntarota ayamanika, ahamagarira abanyagihugu ba Ukraine na cyane abagabo kugwana gushika ku kanyuma. Abari hagati y'imyaka 18 na 60 baguma biyandikisha kugira barugwana. Abarusiya bo baguma bagaba ibitero vyo kwegereza no kugota igisagara Kiev. Ibisagara bimwe biramaze gufatwa n'abasirikare b'u Burusiya, bikaba bigaragarira mu mafoto berekanye yahahora ibirindiro vy'abasirikare ba Ukraine. Mbere bakaba berekanye n'ibigwanisho vyinshi vyafashwe, aho bavuga ko harimwo mbere n'ivyoba vyatanzwe n'umuryango wo kwivunira umwansi hamwe OTAN. Kuva ku munsi wa gatanu, inyuma yo guha agahengwe gato igisagara ca Mariupol, abasirikare b'Abarusiya bamenyesha kuri uyu wa gatandatu ko basubiye intambara mu ntumbero yo kwigarurira ico gisagara burundu. Nk'uko bivugwa n'abaganga batagira imbibe, ibintu ntivyifashe neza Mariupol kuko inkomere ari nyinshi.